Reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, tubaramutse umuntu wese mu cubero ciwe, abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Nimwiriwe, nimwaramutse bivana naho umuntu wese aherereye. Reka dushimire abakunzi ba PITV, dushimire abamaze kugira subscribe, abamaze kugira like, share na comment. Reka tugusabe wewe utarabikora ari ryo ryambere uje kuri PITV, bikore kugira ngo ibiganiro byose bica kuri PITV bikomeze kugushikira atangorane. Kuri microphone muri kumwe na Pacifique Nduwimana, hanyuma kuri kamera za PITV ni Arsene siryo ryambere aje gukora ibiganiro kuri Peace International TV. Ni kenshi cyane akunda kutwitaba iyo tumuhamagaye. Turakwakiriye Arsene. Murakoze cyane kunyakira, ndanezerewe cyane kugaruka kuganiriza abadukurikirana bose. Turakuramukije, wiyumva ikaze. Murakoze. Hanyuma abakunzi ba PITV umunsi tugiye kuganira na Arsene ku kintu gikomeye cyane kijanye n'ibidukikije, akamaro k'ibidukikije. Benshi baravyumva hirya no hino, kumbure hari n'abatabitahura. Arsene mu minsi heze ibihugu byinshi byarakoraniye mu gihugu cyo muri Egiputa, Misiri, baragerageza guca hirya no hino ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, ku bijanye n'ibidukikije, ku nto birinda n'iki. Ibidukikije ni ikintu gikomeye cyane. Iyo tuvuze ibidukikije umuntu yokumva iki Arsene? Murakoze. Ibidukikije iyo turiko turabivuga nivyo benshi bakunda kuvuga environnement. Ibidukikije rero ni ibi bintu vyose biriho kw'isi uretse umuntu. Ibi bintu byose tubona bituma ubuzima bw'umuntu bushobora kubaho canke gufata intumbero nziza canke kuryoha. Ibidukikuje rero ni ivyo bintu byose dushobora kubona biri kw'isi, tubonesha amaso, kandi umwana w'umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ubuzima bwiwe bubeho neza. Nivyo rero twita ibidukikuje. Ego umuntu yava yibaza impamvu ibihugu bishobora guhaguruka kugira ngo ivyo bidukikuje canke ibidukikije babirinde, babizigame, bavyiteho. Inama zigakorana ibihugu n'ibihugu. Igituma izo nama zikorana ni kubera yuko ibidukikuje nkuko nabibabwiye ni ibintu bituma ubuzima bw'umuntu buryoha. Kuko ni ibikoresho umwana w'umuntu akoresha ari ngaha kw'isi kugira ngo ubuzima bwiwe bugende neza. Iyo rero ibidukikuje abantu batariko baravyiyumvira ko, batariko barabifata neza, bwa buzima buraheze rero ntibube neza. Nico gituma ubona n'amanama atebagakorana, kuko iyo ibidukikuje bihungabanye hahungabana ubuzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu buhungabanye haca hungabana ubuzima bw'imiryango. Ikibano kigahungabana, igihugu kigahungabana, n'isi yose rero igaheza igaca ihungabana kubera ko ibidukikuje vyahungabanye. Yego. Kumbure iyo tuvuze ibidukikuje ngira ngo tuba tuvuze muri rusangi ni yihe migwi y'ibidukikije? Ibidukikuje rero biri mu migwi myinshi. Ngomba mbanze ntangure umugwi wa mbere w'ibidukikuje. Ikintu ca mbere gikikuje umuntu burya ni abandi bantu. Niwo mugwi wa mbere ukomeye. Iyo umuntu abayeho akikujwe n'abandi bibana, haba mu nzu canke mu kibano, niwo mugwi wa mbere. Rero umuntu arasabwa kugiriranira imigenderanire myiza n'abandi bantu. Kubera ko uko Imana yatwubatse canke uko umuntu yubatse ntashobora guhazwa n'ivyo gufungura gusa, n'ivyo kwambara gusa, canke n'ivyo agenda araronka hirya no hino. Hariho uruhande ruri mu buzima bw'umuntu ruhazwa nuko yabonye abandi baganiriye, bamwumvirije, bamwitayeho. Rero ikintu ca mbere burya gikikuje umuntu n'abandi bantu. Rero iyo umuntu afise imigenderanire mibi n'abandi, nawe nyene ntashobora kuba hatekanye, bwa buzima bwiwe burahungabana. Uwo n'umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri ukomeye w'ibidukikuje ni ibintu bidukikuje mbwa bidafise ubuzima. Ivyo bita nko mu Gifaransa les êtres inertes. Nk'amabuye, umusenyi, ivu, n'ibintu bidukikuje kandi umwana w'umuntu akeneye anakoresha mu buzima bwe bwa misi yose, mugabo bidafise vyo ubuzima. Kandi navyo nyene biba bikenewe kuko umuntu arabikoresha. Amabuye barashobora kuyakoresha mu kubaka amazu, mugabo bidaca bisigura ko baca bayakoresha nabi. Iyo bayakoresheje nabi niho
kwa guhungamana kwavyo bica biba hanyuma n'ubuzima bw'umuntu bugahungabana. Uwo n'umugwi wa kabiri. Uwundi mugwi wa gatatu bidukikuje ni ibinyabuzima, ibintu les êtres vivants, ni ibintu bibayeho bifise ubuzima, ibikoko. Ibi bikoko tugenda turabona biba mu mashamba canke ivyo abantu bashobora kuba banatunga, navyo biri mu bidukikuje rero. Murazi ko nko hagati mu gihugu mbere no mu bisagara urashobora gusanga abantu batunze inka, impene, intama n'ibindi. Nibinyabuzima kandi bikorako bigashobora no kubaviramo ico bafungura. Uyundi mugwi w'ibidukikuje ni les êtres vivants mugabo atari bikoko, nk'ibiti n'ibinyabuzima bidukikuje kandi dukeneye cyane kugira ngo tubeho. Biradufasha muri uburyo bwo guhema, bikaturonkesha umuyaga dukeneye, impwemu. Kandi ibi biti canke ivyatsi abantu baba bateye canke ivyimejeje biri mu bintu birinda inkukura, biri mbere no mu bintu bituma imvura igwa. Rero ibi nico gituma ari ibintu bikomeye cyane. N'undi mugwi abantu bakwiye kumenya ko bakwiye kuzigama bakabifata neza, kuko iyo bifashwe nabi ni hahandi uje ubona imvura y'inkukura iza igatwara ibintu, ni hahandi uje ubona imvura yataze kubera ivyo bitariko birafatwa neza, ugasanga n'indwara zimwe zimwe zirashobora kubaho kubera ibidukikuje bitafashwe neza. Rero iyo niyo migwi mikuru novuga irimwo ibidukikuje hano ku isi tubaye. Mbega kumbure hariho ubwoba bwinshi mu bihugu bitari bike, haba mu bihugu bikize no mu bihugu dufate nko muri Afrika, hari ubwoba bwinshi mpora numva bukunda kuza imbere yuko igisenge umwanya n'umwanya gishobora kugira ikibazo. Mbega naco kiba cyatewe n'ibidukikuje? Biba vyatewe n'ibi bidukikuje n'uburyo bariko barabikoresha. Nk'ubu nk'akarorero hari igihe abantu bafata ibidukikuje amashamba bagaturira. Iyo bariko baraturira amashamba, uriya mwotsi urafise ico uja gukora kwihindagurika ry'ibihe. Nico gituma ubona nk'abahinga b'ivy'uburimyi baza bakabuza abantu guturira amashamba, guturira ivyatsi. Ariko urumva biba bigoye kuko hariho n'igihe imiriro yadukiza uko nyene ikaka. Ivyo rero ivyo biratuma ca gisenge bavuga hari ihinduka ry'ukuntu kiba gitegekanijwe n'ukuntu kiba kimeze. Nico gituma ibidukikuje na cane cane aha ngomba kuvuga nk'ibintu vy'ibiti, amashamba yaba yimejeje. Iyo bariko baravuga ati ni ugutera ibiti, birafise akamaro gakomeye. Iyo bariko baravuga bati ni ukubizigama, iyo umuntu abiciye aca atera ibindi. Kandi hakabaho mbere n'ibyo bita les espaces verts, bidakwiye kuza birakogwako kuko birakondisiona cane ca kirere cacu. Nico gituma ihindagurika ry'ibihe mubona rishobora kuba ikibazo gikomeye ku isi. Nk'ubuye ugasanga imvura yabuze canke imvura ikagwa, inkukura igatera kubera ibiti siho biri. Kuko hatari ibiti, hatari amashamba, amazi aguye hasi ntashobora kumanuka muri susolo mu kuzimu, ahubwo amazi acaguma atemba mbere ukaje usanga yageze ahantu mu maplene, aha amazi adatembera agatera abanyagihugu, inzu zigatwagwa kubera ibidukikuje atabihari. Rero ni igikogwa gikomeye ku muntu wari wese kumenya ko no yita responsabilité y'umuntu, kumenya ko ibidukikije nivyo gufata neza, kuko bishobora gutera ingorane zikomeye, kandi ingorane ziteye zidutera twese. Kumbure ngira ngo twoja ku kamaro, akamaro kavyo ni nkaka. Akamaro kavyo rero reka no kavuga ndavye ku mugwi umwe. Duhereye kuri vya bidukikuje navuga vy'ubwa mbere bitagira ubuzima, les êtres inertes, ni ibikoresho umwana w'umuntu yahawe kugira ngo akoreshe. Amabuye nk'akarorero navuze bashobora kuyakoresha mu kubaka amazu, ni ibikoresho by'umuntu. Mugabo ntibice bisigura ko aca ayakoresha mu kajagari bayonona. Ni ibikoresho twahawe dukoresha neza. Umusenyi uko mugabo uzoje usanga abantu bagenda mu nzuzi bakaropora imisenyi kugeza aho yose bayikuramo. Rero bari bakwiye kubaho abantu b'abahinga baza baratubwira bakavuga bati
amabuye ni muyagabanye mukure kuri urugezo umusenyi mukure kuri urugezo iyo rero bitagenze gutyo tugaca tubona yuko twebwe ivyo bitumariye no kubikoresha gusa ni handi usanga inzuzi zitangura kubomagurika inzuzi zikuzura zigaca zibomagura n'ahandi kubera baragiye barakuraho imisenyi amabuye yose bararopora ntihabaho ubuhinga bwo kuvuga ingene vyoza birakoreshwa rero ibi dukikuje bitagira ubuzima abantu ntibace baguma bafata babitora bibaza ngo nta nkurikizi bizogira birafise akamaro gakomeye cyane akamaro kavyo nk'amabuye ari mu ruzi burya aragabanya pression aragabanya inguvu canke umurindi amazi agenderako guca rero umuntu agenda mu ruzi akafata y'amabuye yose akayakurayo aba ariko aronona ico vyo shobora kutumarira rero birafise akamaro gakomeye kugira ngo inzuzi zigume zigenda ya vitesse ziriko amabuye akagabanya co kimwe n'umusenyi rero ako niko kamaro noshobora kuvuga ku ma être inerte hanyuma ico noshobora kuvuga kindi tukiri ku ma être inerte genda murabe nk'inzahabu izi ubu butare abantu bimba nabwo nyene burafise akamaro kandi gakomeye akamaro gakomeye kabwo urabizi ko nk'inzahabu barazimba bakazikuramwo ibikoresho bikomeye bishobora kudandazwa amaproduit ashobora kugurishwa hirya no hino ako niko kamaro kavyo nico gituma nabo nyene mu kubucukura nk'ibi vy'ubutare ntibikwiye kuba ibintu abantu bagenda gucukura uko nyene bagomba vyocukugwa mu buryo bushobora kugirira ikimazi abantu kandi mu buryo novuga buri régulier hakaba abahinga bavuga bati ngaha yene mugene mukure y'inzahabu mugabo bigenda uko nuko vyabanje kwigwa habaye ivyigwa vyabwo kwikije bitagira ubuzima kubidukikije navyo bifise ubuzima reka mpere ku bikoko mbere ibikoko mvuge ubwa mbere ibitungano ibikoko dutunze hariho ibijejwe kuba abazamu bishobora gukora akazi k'ubuzamu ugasanga dufate nk'imbwa zirashobora kurarira imbwa irashobora kurarira ikamenya umusuma kwaje ako n'akamaro kandi gakomeye abantu bashobora kwirengagiza rero ni vyiza kumenya ko ivyo ari ukuri co kimwe n'akayabu urabona ni igikoko kiba mu muhana mugabo gishobora kugira ikindi kimazi mu rugo izi mpene kakica imbeba kakazirukana mbere ntitwivuga ko ari ukwica twivuga ko ari ukwirukana tugaca tuza kuri izi mpene intama inka inkoko izi zitunzwe abantu barazikora ko mu kuzifungura zikavamo ivyo umuntu afungura mbere uretse no gufungura umuntu ashaka kuzigurisha zikamuviramo uburyo amafaranga ku general revenu vyotuma umuntu rero yiteza imbere kubera ivyo atunze ibikoko vy'ibitungano ariko ku rundi ruhande ibikoko vy'ibinyeshamba abantu bakunda kwibaza ngo navyo nyene nta kamaro bidufitiye mugabo harya biradufitiye akamaro mu buryo ubu canke ubundi gusa twebwe dushobora kuba tutabizi zaba inzoka zaba ingwe zaba na birya bikoko abantu batinya bavuga bati ibi biratinyitse gose hari igihe twebwe tubona nk'inzoka tukazibona nk'izije kuturya ari ukuzica mugabo harya nazo nyene zirafise akamaro zimaze mwibaho ry'abantu nico gituma atari gupfa kugenda ngo abantu bavyice uko bavyigombeye biri mu bidukikuje rero biri indispensable ku buzima bw'umuntu tutakwiye kugenda kubikuraho ibikoko rero ni ngombwa ko ibi vy'ibinyeshamba naho bidashobora kuribwa canke bidashobora kuturarira canke tutoshobora kubigurisha navyo birafise akamaro gakomeye ku buzima bw'umuntu nico gituma mbere abantu bakwiye kureka ingeso mbi yo guhiga ibikoko babitera ubwoba babyica uko bagomba abajejwe ibidukikije burya bari bakwiye gufata ahantu ibikoko ibi vy'ibinyeshamba bikwiye kuba urabona nk'ubuye nk'abagira mu mamize vivant baragize neza barafata nk'inzoka bakazikuramwo ubumara hamwe umuntu ashobora kuja kuziraba aho zibereye bakagusigurira n'akamaro kazo kumva ko ari ibintu biba bihimbaye uyundi mugwi rero w'ibidukikuje nk'amazi amazi ni ikintu kidukikuje kandi dukeneye dukeneye cyane iyo rero abantu bayafata nabi akamaro kayo urabona amazi aramara inyota amazi niyo dutekesha ibyo dufungura amazi abantu barayoga amazi urumva ni n'abahinga bavuga ngo amazi n'ubuzima l'eau c'est la vie iyo rero ibidukikuje amazi bayirengagiza bakayonona bakayatamwo imicafu
ico gihe ntaco azotumarira, abantu bazobura amazi yo kunywa. Nico gituma bamusanga hirya no hino indwara ziraza kubera iki isuku rike ryavuye kubera iki abantu bononye amazi bahitana mu nzuzi bagatayo ibidakenewe. Rero amazi ni ikintu jewe mbona kidukikuje kandi abantu bakwiye gufata neza. Uwundi mugwi w'ibidukikuje nagomba kuvuga ni uyu mugwi navuze w'ibinyabuzima. Ibi biti, aya mashamba yimeza canke ivyo dutera ni ikintu gikomeye. Akamaro kavyo ibi impwemu duhema burya uko Imana yabitunganije, izi mpwemu ziva muri ibi biti, ziva mu vyatsi. Rero ko abantu bofata amashamba bagakuraho ivyatsi, bagakuraho, baba bagombye kwiyaka impwemu, ntituzosubira kuronka impwemu duhema. Nico gituma uzorabe ahantu hatari biti harashuha gose. Hashuha kubera iki? Ntidushobora kuronka impwemu oxygene twebwe duhema, izi twinjiza mu mubiri w'umuntu tuzihabwa n'ibi binyabuzima vy'ibiti n'ivyatsi. Bitahari rero twe ntizosubira kuronka impwemu. Kandi na twebwe ibi biradukeneye, ni magiriranire, turakeneraniye kuko ibi birakenerwa ivyo bita gaz carbonique. Iyo gaz carbonique nayo iva mu muntu. Urumva umuntu ntari bubeho bitahari, navyo ntibiri bubeho tutahari. Nico gituma urumva akamaro k'ibidukikije cyane cyane ibiti ni ngombwa kandi karakomeye, ni ntasubirizwa mu buzima bw'umuntu. Aho rero mu majambo apfunyapfunye ni nuko noshobora kuvuga ibidukikije akamaro kavyo. Bakunze ba PITV turi kumwe na Arsene, ariko turiko turagira ku musozo wa kino kiganiro. Kumbure duheraheza Arsene, niki wobwira abarundi abanyamahanga bakurikirana Peace International TV? Ico jewe nagomba kubwira bariko baradukurikirana kandi gikomeye nuko ibidukikije abantu ntibakwiye kwibaza ngo ntibibaraba. Hariho abantu urumva umenga nibasinda bibazwa, bariko barasemerera bati fata neza ibidukikije, umenga naco bimubwiye. Abantu akagenda mu ruzi akaropora amabuye, akaropora umusenyi, we yironderera amafaranga, ntumubaze. Bariko baravuga bati yemwe gabanya, nimba mwaropora amabeni 3 ku munsi, ropora imwe, bo bukamenga ntaco bibabariye. Rero nagomba gutera akamaro ariko baratwumvizana cyane abantu bakora mu bidukikije, mumenye yuko bituraba, ntuhave wugara amatwi bigire sindabibazwa. Ejo mukagenda mukaropora mu ruzi mukamara amabuye n'umusenyi, uruzi ejo ruzobomora inkombe, rubomore amazu, hanyuma abantu babone inkurikizi zavyo. Bamwe n'ukwimuka bimuke kubera batadobse comportement responsable. Aho ni kuruzi. Kubidukikuje nagomba gutera kamo abariko baradukurikirana, baba bari mu Burundi canke hirya no hino kw'isi. Ni vyiza yuko abantu bafata umuco mwiza wo gutera ibiti. Batera ibiti, umuntu wese yihangiro atera igiti. Gutera ibiti aho bishoboka. Nivyo mu Bugaragwa abantu ntibashobora gutera ibiti. Mugabo uretse mu Bugaragwa bidukundira nko mu Burundi, abantu bijukire gutera ibiti kandi babizigame. Ibintu vyuko abantu bagenda bakabirandagura, bakabica, bakabona ko atakamaro babireke. Iyo umuntu agomba guca amakara, n'igihugu carabivuze, umuntu naca ibiti muga yateye ibindi, bumve ko bifise akamaro. Kubera iki? Inkukura zama ziraza, zikama ziratwara imirima, zitwara ibiki. Ibi byose bibaho kubera abantu batabikingira. Rero ndatera kama abantu kugira ngo babikingire, babifate neza, babizigame, vyoye kuzohava bizana zangaruka kubera abantu batadobse comportement responsable. Ikindi ngomba kuvuga gihora kintangaza mu bidukikije, ngomba gukebura abadukurikirana na cyane abarundi. Umucafu ugerageze gutabwa aho wagenewe, mu dupubele. Umuntu arashaka kuza akayanyoye ikintu agacafa kugiterera ahantu kanaka. Rero jewe ninafata ikintu nkagiterera hajya, nundi akagiterera hajya, hajyanye iyarara ntugire ngo rigwizwa n'ikindi. Wewe uraza ugataha ikintu no munsi, nanje ngataha ikintu, ejo uzosanga twarubatse umusozi w'ibintu vy'ibicafu kubera ukutagira uwo mwitwarariko. Dufatiye umuntu anyoye ikintu akabara kanateza guta muri pubele, genda tugate muri pubele. Ako nakantu gato bimenga abantu baraneglige. Iyo wuguruye icupa akarumyo reka gupfa guterera hariya, genda twige kubita aho
bitegerezwa kuja. Ikindi ca nyuma nagomba kuvuga mu bidukikuje, abantu bagira umwete canke umugenzo mwiza wo gukoresha utuzu twasugumwe. Turiya tuzu kandi tugakoreshwa mu buryo bwiza kandi tugagirirwa n'isuku, isuku kandi rikwiriye. Hamwe umuntu agiyeyo abona ko ari ahantu hiteka, hameze neza, hateguwe neza. Rero ivyo mu kuhategura benshi bakunda guca bavuga ngo abakozi bohategura baba bo mu nzu, mu marestaurant n'abahandi. Oya, jabwo ndavuga ngo umwe wese iyo agiye mu kazu ka sugumwe nabe yiyumvira ku muntu aza kuhaca inyuma yiwe. Ni vyiza yuko ugiye gukoresha akazu ka sugumwe gasukure kugira ngo uja kuza inyuma yawe abone ko ari ahantu hameze neza. Niyo ugiye ahandi hantu hose gerageza wumve yuko wiyumvire kundi muntu aza kuza inyuma yawe. Rero bariko baradukurikirana na bose ndabahasavye muzoze muriyumvira iki kibazo, mbega ko we uri ngaha niyo wahava uja kuza inyuma yawe umwiyumviriye ko gute? No mu guca ibiti kose tugume twiyumvira, mbega ko we ubiciye uraronsa amafaranga, abazoza inyuma yawe bo bizogenda gute? Murakoze. Ni kuri iyo mpanuro nyene Arsene atanze turangirije ko ikiganiro. Reka dushimire abakunzi mwabanye natwe muri kino kiganiro, dushimire cyane Arsene, turagushimiye ko wabanye natwe muri kino kiganiro. Murakoze, nanje ndabashimiye cyane ko mwanyimviriye ko mukantumira, kandi ndashimiye abadukurikiranye bose n'abazodukurikirana. Murakoze cyane. Nta kindi twifuza atari ukubona abantu bahinduka bakamera nk'uko Imana yari yabiteguye mu ntango. Twizere ko n'ikindi gihe uzotwitaba ntitwakwikorako. Egome nimwantumira nzoza. Nshuti bakunzi ba PI TV, reka tubaseze tuvuga ngo bye bye.